Vyoba bishika ukibaza ko mu bagenzi bawe hoba harimwo abakwanka mu kinyegero, bamwe mugendana, bamwe wizigira, bamwe ubitsa ibanga, bamwe bagukanda wavunitse, bamwe bakugurana wakenye. Birashoboka cyane ko bamwe mu bagenzi bawe ba hafi canke abo muvukana bashobora kuba bakwanka mu kinyegero batakunezererewe na gato, ariko bikaba bitoshoboka ko babikwereka ku mugaragaro. Kurikirana kino kiganiro utahure uburyo womenya ko umuntu wita ko ari umukunzi wawe akwanka mu kinyegero. Intumbero yacu si ukuguteranya n'abagenzi, ahubwo no kugira ngo umenye ubwenge uko witwara ku bantu bari hafi yawe wizera ko bamwe ari abakunzi bakadasohoka. Hamwe n'umwanditsi w'Umuswisi Carl Gustav Jung yabayeho kuva mu 1875 gushika mu mwaka w'1961. Tugiye kurabira hamwe ibimenyetso 13 bishobora kukwereka yuko umwe mu bo witwa abakunzi bawe, inshuti zawe, mbere gushikaho wumva ari nk'umuvukanyi wawe ashobora kuba kwanka mu mpisho ataciza kwipfuriza. Bana nanje ni Mugisha Dris kuri Windora TV. Kubatarakanda subscribe, uyu n'umwanya mwiza wo kubikora nk'intererano yanyu ikomeye kuri twebwe. Murakoze. Kaze. Mu Kirundi bagira bati uwutambana na mukeba ntakubita urugohe. Uwo mugani ushaka gusigura ko mukeba w'umuntu bisaba kumwitonda ko cyane nubwo wowe ubona mubanye neza. Hari uyundi muririmbyi yaririmbye ati kikulacho kinguoni mwako, bisigura ko ikikurya kiri mu mpuzu zawe. Nitwirirwe mukabagende ngo murambirwe mutarumva iryo tugona. Mwomenya gusa ko hari n'uyundi yasenze avuga ati Mana urandabira abagenzi banje abansi nzobibonera. Bisa nk'uko ahantu umuntu ahinduka umunyantege nke ari gihari mu maboko canke hafi y'uwo yitwa umukunzi wiwe. Namwe murabizi ko bigoye cyane ko umwansi wawe yo guhishano canke isumo, kuko wowe usanzwe umwirinda. Wa wundi udahisha ku buriri wawe, wa wundi agukanda ku bihimba bigoye kwereka uwo ari we wese, uwo ni wagoye kandi ateye ubwoba. Iyumvira umwe mu nshuti zawe ukunda kandi wizigira abaye ari umwansi wawe nimero iyi, ndavuga nimero 1 akaba wa mukecuru wo muri ninde, Imana imuhiruhukiro ridashira. Ngibi ibintu 13 ushobora kubona ukamenya ko umuntu wawe wa hafi akwanka mwibanga. Bimwe uza gusanga wari ubikeka, ariko ibindi biraza kugutangaza, biguhahamure, bituma usesura umeza niwagira abo bisangana mu bagenzi bawe. Ikimenyetso ca mbere, inshuti yawe, umuntu wa hafi wawe akwanka ariko mwibanga, yamafatira mugwara ivyo ugezeko, imigambi waranguye canke urugero runaka wagezeko, kuduzwa mu kazi, wibarutse, wagize ubugeni canke ibindi bintu vyiza vyagushikiye mu buzima. Ni wa muntu uzobarira uti uzi n'amakuru nabaye wa mbere ku ishuri, aho kubona nawe bimuryoheye nk'umugenzi wawe uzoba nabifashe ibisanzwe, akubwira ati nibisanzwe kumenya kuri wa mbere mu ishuri, reka tuzobimenya neza mu kibazo ca leta. Ni wa muntu ushobora kubwira ko waronse akazi ukabona ntibimushishikaje kandi azi ko wari umaze imyaka nk'itanu mu bushomeri. Abandi barimo bagubwira ngo felicitation, bagushira ku mastati. Ashobora kukubwira ati ako kazi waronse n'ubundi bisa nk'uko ataco kamaze, kuko bahemba make, uwo ari we wese bari kukamuha nta birenze. Iyo umugenzi yumvisha amakuru meza kuri wewe, nubwo yoba nawe ari mu bibazo, ntabura amajambo meza yo kukunezerererwa. Felicitation, ndanezerewe ku bwawe. Ariko iyo umuntu yerekana ko umwete n'inguvu vyawe ataco bishitseko, vyerekana ishara gufitiye no kuba atifuza iterambere ryawe, ariko ntazubahuka kubikubwira ngo akubwire ko akwanka. Niwafata n'uwo wita umugenzi wawe amajambo agaye ivyo washitseko, ibindi muziki muzotambana uzotamba udakubita urugohe. Ikimenyetso ca kabiri ushobora kumenyera ko umuntu wita umukunzi wawe akwanka, n'igihe umugenzi wawe yitwaza gusetsa no gutwenza kugira ngo yerekane ko uri umuntu muto ataca ashoboye, kuvuga defo zawe, ibibi vyawe, ameze nk'ushaka kukumaramaza, ariko akabikora mu buryo bwo gutebura no gutwenza. Uzumva inshuti yawe ikubwira iti ibintu ngiye kukubwira ntubifate nabi, nukuyaga bisanzwe, ayo maguru yawe ukuntu utambuka utambikije birantwenza cane. Igihe kimwe uzoba uriko urabwira abagenzi bawe umugambi ufise, ugira uti je nagomba kuba umunyamakuru, ndavyipfuza. Uce wumva umwe mu bagenzi bawe aradutse
wewe nzi wewe uba umunyamakuru nta radiyo nimwe yo guha akazi n'ukuntu usoma udidinganya bose bakaduka bagatwengera rimwe. Igihe umuntu aguteka inkuru imeze nko gutwenza ariko wowe ugasigara uhungabanye uko si ugutwenza, tahura ko ari ukukwerekana ko ataco ushoboye. Umugenzi wawe w'ukuri ntiyigera ashaka kukubona umaramaye. Ikimenyetso cya gatatu gishobora kukwereka umuntu atagukunda na gato ni ingene akuraba. Birazwi ko mu maso h'umuntu ushobora kuharabira uko umuntu amerewe muri uwo mwanya, nimba anezerewe canke nimba ababaye. Umuntu iyo atagukunda canke agufitiye ishari ashobora kuvyerekanira mu maso, mu ndaba kuraba. Iyo akwanka ashobora kukuraba cyane kugeza naho utumutwe uzumva umuntu akubaza ati kundaba cyane niyo nonye. Abarundi bati ijisho rigutuka inkuba n'irigutuka inkumi ntibisa. Iyo atakuravye cyane kugeza aho ubura amahoro azirinda ko muhuza amaso. Umuntu mushobora kuba muri kumwe ariko ukabona yafashe nkaho udahari. Mu nama yo kwiga umugambi runaka urahagurutse gutanga iciyumviro, abantu bose barakerebutse barakuraba ariko umuntu umwe yigumiye muri telefone canke aguma yiyandikira mu mpapuro, amaso yanyahuye akihutira kuraba hirya. Ico ni ikimenyetso ko uwo muntu atamigenderanire myiza gushakako. Ikimenyetso ca kane gishobora kukwereka ko umuntu wibaza ko ari umugenzi wawe akwanka mwibanga ni igihe yama yibagira gukorera utuntu duto duto wamusavye. Untangiriye raporo, umperere ino kete uyu muntu, uze kunyibutsa umwanya w'inama ugeze. Igihe cyose umusavye utuntu duto duto nk'utwo akama yavyibagiye ariko ukabona ku bandi aravyitwararika. Ahandi naho mushobora kuba muri kumwe n'abagenzi kwirigara mutera inkuru, washiramwo iciyumviro canke ukagira ico uvuze agahita ahindura ikiganiro nkaho umengo ntiyumvise ivyo uvuze. Murimwo muravuga uko Barcelona yarayitsinze Real Madrid, wagira ico uvuze uvuga uko wabonye urukino rwagenze agaca azana ivyiyumviro vy'uko imvura imaze imisi itagwa akigira nk'ahatigeze yumva ivyo wavuze. Ahandi naho mushobora kuba muri mu nama ari we ariko arakira ivyiyumviro, abandi bose akabaha ijambo akandika n'ivyo bavuze ariko wowe akakurenza amaso, vyamutera isoni akakumviriza ariko ntiyigera agaruka ku vyo wavuze nubwo vyoba ari ivyiyumviro vyiza. Abandi bashobora kubibona bakamubaza biherereye akabishura kudashobotse, kuri kigaba, kudashoboye, ivyiyumviro vyawe atari vyiza, ataco vyofasha n'ibindi. Niwabona umuntu agufata uko uzumugireko amakenga. Ikimenyetso ca gatandatu gishobora kukwereka ko umuntu muri kumwe atari umugenzi wawe atagukunda na gato ni ukwinumira. Muri vya vyigwa vy'inyifato bavyitwa traitement du silence. Umuntu ukamurungikira message ivuga ibintu vyihutirwa kandi vy'akamaro akayisoma ntakwishure, mukeye mwahurira mwibarabara akitangaza ati oh message wandungikiye narayibonye ariko nabuze akanya ko kuyishura. Ivyo bikaba rimwe kabiri n'akarenga, uzumenye ko uwo muntu atagukeneye mu bagenzi biwe, ntaguha agaciro. Ikimenyetso higira indwi ingene yitwara ku vyo washize ku mbuga ngurukana bumenyi. Muri iyi si y'iterambere ry'imbuga hwaniro tuhahurira n'abantu benshi. Umuntu uramuzi ko ari umuntu wawe wa hafi, ugashira ifoto kuri stati y'ibirori vy'isabukuru yawe y'amavuko, abandi bose bakagira ico babivuzeko ariko umuntu umwe akayibona akinumira. Bukeye agaca ashira kuri stati yiwe amajambo ameze nk'ayanegura ibirori wakoze, akwereka ko atamugabo ahimbaza isabukuru kandi ubizi neza ko nawe yama yihimbaza. Uzorungika ifoto muri groupe WhatsApp y'umuryango yerekana aho ugejeje inzu yawe, abandi bose bagira ico bavuze, wewe yinumire kandi ubizi neza ko ari imvuzi muri groupe. Niwabona umuntu nk'uyo uzomenye ko atagukunda nubwo atoshobora kubikubarira. Ikimenyetso c'umunani ni ukugutera amashurwe arimwo amahwa, compliment empoisonné. Uzumva umugenzi akubwiye ati uyu munsi ho waberewe, ntiwasubiye kuzana rya koti, nubwo utize amashure menshi uvuga igifaransa neza. Ivyo niwavyumva ntuzubifate nko gutera amashurwe, ahubwo vyerekana ko uwo muntu vyamunaniye kwakira kuri mu bihe vyiza. Uraronsa agashimwe ukumva umugenzi wawe ati félicitations, nari ndabizi ndavye abantu muzinanye bari muri jury ntiwari kubura agashimwe. Ikimenyetso c'icenda cerekana ko umuntu atagukunda nubwo wowe atavyuzi nigihe ibintu vyose ushitseko canke imigambi waranguye ihindutse nk'ihiganwa. Ntashobora kunezererwa ivyakubayeko vyiza, ivyo ari vyo vyose umubwiye
yamakwereka ko ivyiwe ari vyo birenze. Umuntu nk'uyu ushobora kumubwira uti natembereye i Kigali, nawe ati ku myaka nk'iyo ufise naza naratembereye i Burayi. Ico uvuze cose agerageza kukwereka ko ivyiwe ari vyo bihambaye. Umuntu nk'uyo niwe wabona ariko akumerera igihe cose, uzumenya ko atagukunda namba. Ikindi kimenyetso higira 10 ushobora kubonera ko umuntu atagukunda ni igihe muri kumwe ukabona ntakwitayeho, ntiyitayeho ko uhari. Uramubwira ibintu agakoresha ibimenyetso mu kukwemerera canke guhakana kandi atari kiragi, kandi ukabona siko abandi abafata. Nubona umuntu agufata uko, uzumenye ko atagushaka hafi yiwe, ntagukunda. Ikindi kimenyetso ca 11 gishobora kukwereka ko uwo muntu ubona hafi yawe atagukunda, nubwo wowe utabizi atobitobora ngo abikubwire, ni igihe akinisha amarangamutima yawe, manipulation emotionnelle. Uwo muntu ntabwo azigera kwereka urwanko habe namba, ahubwo mu vyo akubwira atuma witakariza icizere wari wifitiye. Ashobora kukubwira amajambo agusesereza umutima, hanyuma wamubwira ko vyakubabaje akakubwira ati nawe bureka gukavya, kugukubita urushi ku bisusu ni ibintu birenze bituma uvuga ivyo vyose. Canke ati kukubwira ko usa n'akayabu ni ibintu birenze vyo tumushavura. Agerageza kukwereka ko ufata ibintu uko bitari, ukazishavu n'ibindi bituma utangura kwiyumvira ko nyene wowe ufise ikibazo. Nivyo hari abantu bashavuzwa n'ubusa kandi kenshi umuntu akaba asanzwe yiyizi. Iyo rero udasanzwe wiyizi kumeze uko, uzomenye ko uyo muntu atagukunda namba nubwo atabikwereka. Ikimenyetso ca 12 cerekana ko umuntu muri kumwe hafi atagukunda ni igihe umubonana amasura abiri. Iyo muri kumwe mu bandi benshi agufata neza, akakwereka urukundo n'amarangamutima menshi, ariko muri babiri mwenyene karondera wa muntu usanzwe ukamubura. Arakanya, ikiganiro kikabura, akagaya ivyo uvuga vyose. Hanze aba ari wa muntu batanga akakarorero ko ari umuntu mwiza, ariko wowe ukarondera ubwiza bwiwe ukabubura. Niwabona umuntu nk'uyo uragabe. Ikimenyetso ca 13 ari naco ca nyuma cerekana ko umuntu wawe wa hafi mu vy'ukuri atagukunda, ni gihe atampuwe na nkeya yigera kugirira. Nimba ubabaye canke unezerewe nta na kimwe bimubwiye. Umuntu uricaye uramubwiye ivyagushikiye mu rugendo, uburyo warushe, uburyo mwagize isanganya ugahakwa gupfa, ukumva kubwiye ati nawe urarenze urugero. Ibintu vyose urabihatarisha kandi vyoroshe. Ukubura impuwe ku muntu ni ikimenyetso cy'uko atarukundo ruhari. Uramubwira ko uremvye akabifata bito cyane, uramubwira ko unezerewe ukabona naco bimubwiye, nta birenze. Umuntu nk'uwo uragabe nubwo ari hafi yawe ariko ntagukunda. Ivyo bimenyetso vyose rero tubabwiye urashobora kubibona ku nshuti yawe y'ukuri bitewe n'ibihe runaka irimo. Ntuzuhute ubifatirako ingingo rero, urabanze witonde, ushishoze, urabe namba ariko vyama canke bishika rimwe na rimwe bivanye n'imvo runaka. Mwari kumwe na Mugisha Dris kuri Dore TV. Bye bye.